Yesu wenyene niwe ashobora guseruka mu gihe ibintu byose byananiranye, mu gihe utabona imbere utabona inyuma, wagerageje wakoresheje inkomezi zawe, wiyumviriye n'ubwonko bwawe, ubwonko bwagerageje kwiyumvira kugera ku rugero bwumva yuko burengewe, ukagera ku rugero bwumva yuko bwageze ku mupaka, ntibushobore kuronka inyishu iyo ari yo yose. Yesu Imana iyo yaremye ijuru n'isi ntishobora guseruka mu gihe ata muntu n'umwe yoshobora guseruka. Uyu munsi ndagusengeye cyane ngo Imana ikugereho mu gihe abantu bose bacecekesheje amajwi yabo ku buzima bwabo. Uyu munsi ndagusengeye ngo Kristo Yesu akurenguke ko mu bihe bigoye, mu bihe watawe, mu bihe wanswe, mu bihe wahebwe, mu bihe byo kwihebura, mu bihe bikomeye. Niwe mugabo wenyene ashobora kubana nawe mu bihe byo kunezererwa, mu bihe by'amahoro, mu bihe by'intsinzi, mu bihe by'umunezero, akakubera igitsibo. Mu bihe byo kunezererwa akakubera umunezero, mu bihe bigoye akakubera intsinzi. Uwo mwami Yesu akuneshereze aho bitoroshe. Umwami Yesu agere aho udashoboye kwigerera. Umwami Yesu akuvugire aho udashoboye kwivugira, agukize aho udashoboye kwikiza. Aho abaganga bananiwe, aho abaganga babuze ingwara, aho abaganga batabona ibisubizo, aho abaganga bakubwiye ngo genda muhira urindire gupfa, nagira ndakubwire ko ikintu kidashoboka ku Mana ari ikintu conyene kitabaho, ariko ikintu cyose kibaho Imana iragishoboye. Ntabwo ari abakomeye bagishoboye, ntabwo ari abantu bafise amazina ahambaye bagishoboye, kuko nabo hari aho bagera bakavuga ngo vyaheze, hasigaye aho Imana honyene. Imana ikugereho mu gihe abantu bose badashoboye kukugeraho. Hari ijambo nasomye muri Yobu igice cyaho ca 19 ku murongo wa 25, avuga ngo ariko jewe ubwanje nzi yuko umucunguzi wanje ariho, kandi ko kwiherezo azohagarara ku isi. Yobu yarazi ko umucunguzi wiwe ariho mu bihe bigoye yararimwo, mu bihe n'umugore wiwe yari yamutaye, mu bihe uruvyaro rwe rwari rwamuhezeko, mu bihe imitungo yiwe yari yamuhezeko. Urashobora kugera ku rugero rw'ubugwayi mu gihe ibihe bitakoroheye, ariko uhoraho Imana ukayizigira, ukayisenga, ukayigira ubuhungiro, still ikabandanya kukuba hafi. Ariko niwatakaza ivyizigiro, niwayikuraho umutima, niwayikuraho, niko ko hariho byinshi bishobora gutuma ubomera nkaho wotakariza icizere Imana. Ariko nagira ndakuremeshe, ndagutera intege mwene data, komera, have faith, gira ukwizera, itera intege, imenyereze kumva amajambo y'ubuzima, imenyereze motivations zishobora kukumotiva z'ijambo ry'Imana. Mbere ntusome ijambo ry'Imana nk'iri kumotiva gusa, ariko usome ijambo ry'Imana nk'ubuzima n'ubugingo, rigukura mu kibanza kimwe rigushikana mu rindi. Ijambo rimere muri wewe. Mu bihe vya nyuma hari amajambo menshi azoba hari acana ivutu, acana intege. Hari amajambo menshi azoba kugira ko bidashoboka, amajambo y'abantu. Hari amajambo menshi y'imiryango azoba kugira ko utazovyara. Hari amajambo menshi azoza kugira ati you will never make it. Ariko Imana yame iguhereza kurema no kwizigira no kuyihanga amaso, ko biri kose umucunguzi wawe arahari. No matter what, umucunguzi wawe arahari, umucunguzi wawe arahari. Kiretse nimba umucunguzi wawe yarapfuye, kiretse nimba umucunguzi wawe atacumva, kiretse nimba ibyaha byawe byaratumye bizibira inyonga zawe, ariko nta cana kimwe gishobora kurengera amaraso ya Yesu Kristo. Ariko bidasiguye ko wivayanga mu vyaha no kuvyivayangamwo uko bwije nuko bukeye ngo uzokwamutabagwa. No, biravuga ngo nimba utakonje kandi ntubire,
nzokudahwa. Ariko icyo ndakwipfuriza nuko wofata inzira ugahagarara muri Kristo Yesu, ugashinga imizi, ukavuga ati ko biri kose narahisemo inzira, narahisemo Kristo Yesu. Ndafise amateka menshi, fise inkuru nyinshi zabo yatabaye, fise amateka menshi zabo yahinduriye amazina, fise amateka menshi yabo yagiye aribuka. Rero ibyo bikagutera gushikama no guhagarara neza. Yesu agukomeze, agushigikire. Ndagusengeye cyane ngo Imana iguhindurire amateka, ikugenderere, ikube hafi, ikugwanirire. Ubuntu bwayo, imbabazi zayo zikube hafi. Mana ntizigere ikureka ngo ugwe hasi, ntizigere ikwirengagiza. Ukuboko kwayo kw'iburyo kugufate, ukw'ibubamfu kugusegure, uryame mu mahoro, wisegure imbabazi. Ubuntu n'imbabazi n'amahoro bya Kristo Yesu vyame bikuriho mu izina ryawe Yesu Kristo Munyenazareti. Amen.